najeje. Okay, reka duhe ijambo Simbizi. Ufite iminota 5 Simbizi. Yego murakoze. Sorry nari maze umwanya ntari ku murongo kubera nari ahantu akarama narindemwe mugabo nagarutse mugabo akarama kabaye igihe cya kagenda ariko aravuga hari ibintu yavuze ngo byabaye muri 2015 byo guhunga n'ibiki igihe cya ko turavuga by'abanyamurenge abake jewe nk'umuntu yahunze je nahunze 95 nari muto mugabo tubwe twahunze turiko turaraswa n'igisoda cya leta baturasa kabisa. Abantu bazi ibujumbura muri 95 barazi neza yuko kuri ETS Kamenge bahashira amakamyo y'imwaro ajyama artillery za nkoho zimwe zirasa kure bakarasa kabisa. Abantu bahunze hari impamvu zo guhunga. Uhunze uri kuraraswa n'igisoda, uri kuraraswa n'abantu bari sanze kuguproteja urahunga. Mugabo mvuga yuko mu 2015 la majorité y'abantu bahunze n'abahunze ibihuha, n'abahunze desinformation, bahunze ama-intox, bahunze amakuru y'ibinyoma atariyo. Ariyo mpamvu ubona yuko uno munsi ari abantu bahunze barataha bari ngato banye neza n'abandi bagifise yo ma ideology yatumye bahunga. Ariyo mpamvu jewe mpamvu ndagombye kubigarukako uno munsi hari abantu uno munsi bitwaza ibinabiriya kugira baronka ama visa. Ugasanga umuntu ariko araprofita ukubera ngo muri Kongo bimeze uku reka ndabigenza uku na applying ndabe ko noronka visa kandi ugacugomba no kubigwaza abandi. Ndazi neza yuko ari abantu benshi no munsi bari za buraya bari zahe bagiye bitwaza ngo je ngo ndumututsi ngo ndageramiwe. Mugabo nukuri abo bantu vraiment ibintu mwene ivyo nabantu je mbavuga yuko banku Burundi kuno munsi Burundi ivyo bihugu babona yuko bagenda kubibamwe ari uko bagiye bacyogeje ibihugu byabo byubatswe n'abantu bitanze babyihebeye. Je ndafise passport, ndafise carte jaune, ndafise tuma yuko nja kuba hanze. Bamwambye tune Simbizi ko utaja kuba hanze. Nabwo ati nibikenewe. Ivyo bihugu byo hanze muja kubamwe birafise bene vyo bafashe umwanya baravyiyumvirako hama baravyubaka. Ngabo no munsi arabana ba profit ati ibigezweho n'abatutsi reka nanje ni ko ndumututsi reka nanje nitukora umututsi ko ngeramiwe hama munge ninagenda muri ambassade nini zovuga yuko ndumututsi bazonyakira. Rero novuga yuko umurundi afise umutima arafise kwiyumvira akabona neza yuko atuzo turigira amapion tuba amapion tugomba kwerekana yuko dushobora gukinishwa nk'ibiri ko era muri Kongo abanyamurenge bemera bagakinishwa abantu bakabakina bakabagira nka dame bakabagira nka sax. Urumva ugasanga abantu ukuri kurahari abantu barakubona mwe ugasanga abantu bagucira uruhande hama wewe wajanga uvuga ukuri werekana ukuri ugaca umwanzi. Je hari umuntu twari twicaranye ubunyene ariko arumviriza iyi live yabaye ati kubeka none sa Kuza kuba hanze ugiye kuba hanze bibi. La majorité y'ama motif y'abantu baba hanze bavuga yuko je navuye mu Burundi bagiye kunyica, bavuga yuko bahunze. Hari abantu baza iyo muri America bafise green card bakaza ba applying n'abandi bavuga baza bafise akaviza. None nk'aba journaliste bazana na president baguma muri America uvuga yuko impamvu zatumye bagumenye bavuye ko byagenze gute. Hari abandi bagiye buraya mu Butaliyano bagenda na premier ministre bagumayo baje bavuze ngo bagomba ama motif yose bavanza bacavuga bati ngo je mu Burundi bagomba kunyica. Eske bibari none ntiwemera yuko hari abagiye kubera bagomba kwicwa bande baba bagomba kwicwa. Umuntu wa mbere bagomba kwicwa si jewe hari umuntu aranyica. Buri muntu ndibaza ko afise kasi baza yuko okay ntuzenya ndibaza ko buri muntu afise kasi yiwe se wocu umuvugira ko ariko arabesha. Rero ngenda kumana hari umusumba kuvuga hari uramwica agatogwasa ndaramwica
mwe basanga umuntu nta n'umwana muzi nta n'umwitayeho yene biravana yakoni ndabikeka nta n'uzi n'amateka yiwe urabyumva agasaza ngaho ngo je ngo bagomba kukwica nkande urinde wakoze iki none wowe urinde uza kumuvugira mu gihe simbizi ko ari Bujumbura kwishwa ikibazo cyahere ndagomba kumushyira batanamu nta gihugu kibura abantu bahunga ni igihugu cyane ahantu abantu badapfa nihe ariko genda urabona uno munsi muri Kongo mbe ndakubaze mbe Shimamanda kutarigera uvugira abakongomane bariko baricwa bariko bagoko n'amaobi yategwa na M23 amamortier kutarigera mbona uba posting ati abakongomane raba abantu bakongomane uno munsi Burundi bufise impunzi z'abakongomane barenga 25,000 bamaze kwinjira mu Burundi turabikora ariko cyo ndiko ndavuga bro no muri Amerika hariho abantu bihisha kubera amahohoterwa turetse mu Burundi sindi kuri kuravyumva no muri Amerika no muri Amerika abantu bihisha kubera umutekano wabo so kubacira mu ijambo mugaje ni aza yuko iminota ya simbizi iminota yari yaguheranye twari nimba akagenda afite icyo ashaka gushika ariwe natakaje ntari ku murongo okay turakongera umunota umwe iyi ni deba turakongera umunota umwe urumva iyi deba mwagize kuri kava ndabona ko Shimamanda nagiyewe mureke duhangane vuga twumve mugano usubira gutuka abantu bahunze ngo barabeshi kuko hariho abantu ariwe n'abandi jewe nta muntu yahunze ndiko ndatuka mugabo nakagenda ari ngaha nambayo nagaruka akavuga navuga impamvu yatumye ahunga mu 2015 ninde yamurondera kandi murashaka ko mu uyu kagenda ko yari muri agati ko yari umunyamuziki ninde yamwiruka iryo jambo nariko ndasaba nariko mvuga nti ntidushobora kuvugira rimwe mugabo umushaka kugira reka kagenda agire tumuhe iminota 5 agire icyo avuze ku byo wari washikirije agire ko anakwishura ku kibazo wari umubajije kagenda yahunze ninde yamurondera mbo murakoze cyane jewe ikintu cyambe nashaka kubasaba yuko umuntu ariko aravuga abandi bose twimyutinge tugerageze tumwumvirize kugira communication ize kugenda neza so ntatinze rero ari ikibazo cyambere nashaka kwishura cyari cyambagijwe kare reaction Desire yari yavuze nisho nashaka ko tubanza gutangurira ko yakora avuga yuko uburundi atari ico gihugu cyambere gikenye ku isi ngo nibindi bihugu birakenye ngo za Indonesia stop agenda stop je navuze wanshiriyemo sinavuze stop okay nibaza ko uza kuronka 5 minutes zawe zo kuvuga nta kibazo ngira uraza kugira ico ushikirije je ico nashaka kwerekana ni iyi recherche igizwe na amasource murashaka kuyabona ngaha ni donnemondial.com barerekana ivyo ama PIB barerekana byose ngene bimeze hama ikindi cyane nashaka kwerekana nuko les dernières modifications zabaye muri décembre 2024 nuko bwaciye amezi abiri so tugerageze kuraba kuri liste rero y'ibihugu vya mbere bikenye ku isi nibaza yuko nkuko mubibona ngaha uburundi nitwe turaba mbere kuri liste ndashaka kuzuma neza kugira abatabibona babibone uburundi nibwo buru bwa mbere ku isi hagakurikira hagakurikira Sudan hagakurikira Centrafrique hagakurikira Mozambique so inye ni biharuro biba vyakozwe au niveau mondial kandi ni biharuro biba vyemewe kugira ama article nkaya asohoke nibaza yuko ku kibazo kijanye no kuguma twumva abantu bamwe bavuga ngo hariho nabandi ngo bakenye ngo turabe muri za Indonesia nibaza yuko Indonesia ya mbere ikenye muri uno mwanya so ku kibazo rero ca kabiri kindi ntuzenya simbizi ariko arambaza igituma je nagiye muri manifestation kugira manifestation je ndashobora kugigusigurira icambere na mbere jewe nagize manifestation kubera umupresident yarahari yarafashe manda atemerewe gufata ico ni cyumviro ciwanje icimviro ciwawe urashobora kivuga mu mwanya wawe jewe nagwanye kubera hariho ubukene mu Burundi je nagwanye kubera mu Burundi hariho akarenganyo nukuvuga ico bita injustice mu Burundi jewe nagiye mu barabara
kugira manifestation kubera hariho ibintu bijanye n'ibiturire abakuru aribo baguma binjiza mu nda zabo, hariho abanyagihugu bato bato bariko baramererwa nabi. Nibaza ko ico kibazo ndacishuye, ushaka ko tukibandanya deba uraza kuronka umwanya wawe ukivuge. Muri yo minota 2 isigaye hari ikintu nashaka kongera ko kuri Chimamanda ivyo yavuze kibijanye n'amadolari n'amadevize ukungena abantu bibwa kuri aeroport niki. Igitoro canke amadolari mushaka kumenya ingene umuntu aronka amadevize mu Burundi nuko bikurikira. Hari ico bita ama reserve ya oro, no kuvuga inzahabu ziba ziri muri BRB. Izo reserve za oro nizo umukuru w'igihugu avugira ko akavugana na les Etats-Unis kugira ashobora ati turungikire amadevize angana gutya par rapport y'ama reserve d'or dufise muri BRB. Ubu nashaka kubabwira yuko muri BRB nta na 1 gram ya oro iriyo kubera abakuru naguma mvuga baguma bapakira inda zabo gusa batwaye ubutunzi bwose ama reserve d'or yose bayashira mu mifuko yabo personnel. Niho maza mubona umukuru w'igihugu akorana na ba Fabrice ujyaguma yubaka amazu abwira aba diaspora ngo nimwinvestise nuko umengo twebwe muyinga nta oro zihari zishobora kudufasha kuronka amadevize y'igihugu tutarinze gusega abanyagihugu bo bariko bizanira amahera yabo. So mushaka gutahura neza ubukene mugumve yuko hariho ibiba vyibwe hejuru kugira abantu baze kubwira aba diaspora ngo batangure gutanga amafaranga. Yes. Icyanyuma noshikiriza nuko iyi fondamentale iriko irigishwa mu mashure muri uno mwanya ni politike ya idiocracy kugira abantu baguma ari bijuju, abantu bagume batwagwa nkuko bishakiye nk'amamuto atawuharira tugira amahoro. Yes, thank you. Okay, merci beaucoup. Simbizi cyangwa Chimamanda sinzi ko icyo muvuga ko mureke Simbizi avuge kuri kino kintu kuko arabirakariye ibya Demire Kenzo. Mureke Simbizi avuge twumva. Okay. Nasasa gaye. Simbizi Jenge simeze ariko ndajya gaceri. Ntangorane uno munsi bakubwiye ko mu Burundi batanafu harabana zo kubwira ati mu Burundi no kujya ntibajya. Zenga nicaranye ashiyanyika. Kuvura ntakora mushize. Simbizi. Bene wa. Uyu mugabo kagenda. Umviriza. Kagenda ibintu byose avuze. Umunyagihugu ari yeke uvuge ndiko ndakumviriza kabisa. Umva mate. Yego. Nico nkundira demokrasi. Burya demokrasi ni ivyumviro. Wewe ibyawe bitsinze ivyanje c'est bon. Mugabo nanje ivyanje bigutsinze bitsinze ibyawe ntutumbona nk'umwanzi. Sivyo kakagenda. Jesse ndakubona kuko wewe uri mu Burundi. Yego, urumva ari abantu nka Chimamanda hari ibintu mudahurije ko ukabona simbizi ivyumviro byo bimeze uko. Ishura man, subiza gusa bijya mugabo. Ukinyita umwanzi ukinyita ikibwa. Oya, ibyo bintu byose kagenda avuze nta preuve nyine abifitiye. Umviriza. Uno munsi Burundi buvuga yuti ni igihugu cya mbere ngo gikenye aho kuri ayo masite bagenda bakurako. Mugabo uwo muntu ntiyaje mu Burundi ugasanga umwene gihugu aririmira ugasanga atunzwe n'ibitoke ku murima asohotse nyuma y'umurima arifitiye ibitoke arifitiye imyumbati arifitiye imicungwe hariya mu kibitoke ugasanga pla ashira ku meza buri munsi agomba gufungura ni pla umuntu yabiguze ku isoko usanga bizimbye gusumba ugasanga avuga ati ngomba gufungura umutsima n'ibiharage n'umusoma n'ikinirimiye ugasanga ku isoko ugiye kubiharura amafaranga bigwa ku isoko ugasanga rero uwo muntu agenda gusiza isibyo ntaza kumenya ati abarundi batunzwe n'iki. Uno munsi la majorité y'abarundi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi gushuka uno munsi sivyo. Mugabo ubwo burimyi n'ubwo bworozi nta biharuro bifatika barigera baza kubigira. Uzasanga rero uje kuraba uharuye abantu bari urbain ukaraba abantu basuma kangahe ugasanga wewe
abene gihugu bose b'abarundi ukura bahurira ngo basanga kuri 2% y'abantu baharuye ugasanga rero bari kwarabigwamo we rero wibereye imahama nkakagenda usanga yiposhereje imahama arindira ama information ava kuri internet ugasanga la majorité y'abantu baza kubishira ivyo bintu kubaza ko bisezisa n'abantu bafise izindi hangiro baba bafise uno munsi isi yubakiye ku kinyoma iyo jewe ikinyoma canje ndayikoreye promo ikwiye isho kinyoma canje kirabukuri ubugenda ashobora kuvuga ati Chimamanda yapfuye kandi nzi neza yuko hari mvuga ati yapfuye nkamusumbya kwamamaza iyo content naho azovuga ati niwe bazovuga bati oya Jesse Chimamanda wa vrai yapfuye iyo ni montage bivanye n'isi turimwo n'ibintu bya intelligence artificielle bimaze kuhaba kandi gacha kibingorane yuko iyo umuntu ariko arakubwiza ukuri kagenda namubwiye ati wewe izukumbwira ngo nkuru nziza ngo yari yihaye manda wewe na nkuru nziza mwahuriye wewe wari umutipe yivutira amabanki yiwe kumutanga uko fresh na banki zako wewe muri yareze na kwiruka inyuma mengo nkuru nziza uja kumurondera kwiki ugomba kwitoza reka umuntu yitoze babifana babini hariye we nabikusu urabyumva 2 ngo ngurumva ngo hari abantu ngo bakenye ngo birakusu kora uvuga yuko ndakenye jya kukivi ukore none twebwe ko umuntu abanda kuko ubwo bujumbura ngene mwe muvuga ivyo mwebwe mwahunze toko tuyibaye mwe mu mahoro nga ninde twirukana nawe nga je nakazi ka leta mvise nakazi leta yamaye nije ko nanje jewe ndatahuye neza ati isi turimo twigishijwe nabi yuko nzokwiga mpejije kwiga ngenda yerera n'ubudokima ngo ndiko ndarondera akazi namenye kare ko atavuzi buhari nako kazi ukamaye sawa ndapamba birama akazi ko kwigisha umemba ko numva nabigisha n'ubu barira ngo batwongereza umushahara ngo tubayeho nabi umushahara nibi abo bandi bose abaganga bariko bararira ngo bashaka umushahara bama bagumutse kubera iki bagiye mu bintu bagiye bibaza ati aha niho sawa ibindi bihe birahinduka uno musi umuntu abayeho neza niko napambana dame ya mugabo uno musi no kwidoga kandi leta ikintu yambaye ni kimwe namoro n'umutekano mfise uwo n'umutahe wa mbere mugabo ko umuntu akumva neza yuko aronse n'udufaranga na dukeya yogenda kugura inkoho kugira nze kudestabiliza abantu yitwaje abantu barakenye Bon, ku kintu c'ama reserve do ku kintu ca reserve c'inzahabu ntaco uravuga ko sinzi ko icyo nagomba mvuga hano ariko avuga ibiryo uri muri ya politiki we muze uri muri ya politiki ya president wacu y'ibiryo ibiryo umwana wose ibiryo none yo none bagomba kujya aronka icyaje n'isabika mu mfuko kuva na kera batamutara wanje n'udufaranga singutunga kuva singutunga faranga iyi politiki ntayo yashikana igihugu n'uri no ndashaka kumwishura none murega twayiyamamure gatoya kubeshe none Chimamanda reka tube aba intellectual gatonya tureke ibintu dusa abantu bariko baradukurikirana ngaha umviriza simbizi iminota yawe yarirangiye sinzi ko twaha ijambo abandi bantu n'imitikano bakagira icyo bavuze ku cyo washikirije okay tukongera umunota umwe abantu bigira aba intellectuel nibo bafata ngo motife ko bize hama bace bagomba kuyovya abantu bagomba kumvisha ngo izo nzahabu bazimbahi wowe uza u Rwanda inzahabu baragenda bakitwaza abatutsi bari muri Kongo bakazimba bakaca baziza ushaka ratubwo tuje kwitwaza abantu muri Kongo kugira ngo tuje kuzibayo oya turafise ama or yacu ari mu yinga turafise reserve d'or iri mu yinga yose n'indoro ziri mu yinga ivyo rero bakubesha oya si mani Burundi kuva mu mirongo ingahe batubwira ngo umviriza batubwira nta bundi exporter wewe mu byo wize ku ishure ndakubaze umviriza akagenda wewe mu ishure hari nzabu wigishijwe wowe wigishijwe yego naratishijwe nayo ndo musongati wigishijwe turwe umenda kubwira ibyo wigishijwe ngo ikizuku
utawigishwa oya koto ntugire nigishijwe enda bizi byo nigishijwe n'akazi ibintu bitatu Okay, simbizi umwanya waguranye, reka duhe ijambo Desire nawe. Desire ufite iminota 5. wari wabajije gute uravuga ko bitekerezo ko ibyo abandi bariko baravuga ko ngiye wadukurikiranye. je nibaza ko icya mbere imbi cyagariho gitangura ugomba gusuzuma abantu z'abawe aba moderate bawe n'abantu bavugira mu ahubwo yari connection yawe nta moderate yigeza kumanura. anyway kubiri ko biravugwa mu bisanzwe iyo umuntu amaze kuba umuopoza akurikiza wa mugani w'ikirundi ngo ugutukana gutorera atiza kurondera byanka bikunda ikintu afatirako kugira ngo akopoze noneho bigeze muri Afrika rero umuntu akopojeje nimba hari inzu yari ikomeye akaba aronka akabero ko kuyibomora kugira ngo acaza abwira abantu biwe ko inzu ari wayibomoye canke abwira abantu biwe ko iyi nzu yakunaniye kubaka muri opposition muri Afrika ibyo bintu birakogwa so That's ku ntego nimurase ku ntego please murase ku ntego mu Burundi canke se ibindi bihugu igihe cyose abene gihugu ikintu ashaka kuvuga bakina ni service zitangwa na leta icyo cyonyine mugabe ikintu kijanye n'ubukine personnel mwene gihugu wese agomba kwigishwa gukora hama agakora akishakamo amafaranga nta leta nimwe je mu myaka maze yigeze inkadona amafaranga niyo system ntiyigeze baho mu Burundi ngo habeho leta ipokeza abantu dufate kujya ko muri Afrika y'epfo cyangwa ibindi bihugu aho abene gihugu batunga amakadi bagaca bahabwa amafaranga buri kwezi bagasanga amafaranga ari kuri konti iyo leta ntiyigeze baho mu Burundi ivyo ntigeze baho abarundi bamye bigishwa kurundira aho ikintu cyo kuvuga ni kuri service za guverinoma nazo ni ibintu bisa imibare myinshi kuko dufate nk'ubu kagenda aba yaronse akabero kukuntu yofunga igitoro mu Burundi nk'imyaka 5 ntikihagere ubu kagenda mubona hari igitoro yorekora kikazi Burundi aba yari Chimamanda akontorora ikirere kugira ngo yugara amarezo ku butaka bwo Burundi urabona Chimamanda yotanga amarezo ku Burundi so ibyo ni ibintu bisaba imibare bisaba ibiharuro byinshi mu ofite biri muri domaine nyene ya politiki haba kubigira ko cyangwa kutabigerako ariko icyo novuga cyo ubukene buba ku muntu icyo duhurira ko tuvuga dutikiro akenye ni service zitangwa na leta ibintu byo kuvuga ngo abana akabarakenye man bavangura ugasanga n'umuntu ariko avanga ngo ndakenye jewe nafunguye kandi kubera ko nakoze udakora ntakaje niko nitiye kugimana rivuga we rero ureze amaboko ngo uteze kujaja mwibarabara ngo uteze kuzogira hane yewana shauri yako hama nihaniza abantu muri commentaire wandika nabonye wanditse ngo Desire ndamutumiye ni jewe nabibajije bihoze vuge we vuga amana bamurasa ku ntego bihoze merci beaucoup Desire nimba warangije gushikiza icyumviro cyawe ngira toshobora guha ijambo iminota itarahera basha kumenga muraribwa okay urashanje wayimpaye itarahera urambwira ko nikoresha Chimamanda ndabo vuga Genius harimo Genius ibindi byo bintu wawe n'ibya Desire Chimamanda afite ibintu byo gukora umuntu ariko aravuga umuntu mubareke bakore kubaza ibibazo abantu baraza kuza jambo nanje mvuge ureke Chimamanda n'abizi nakagenda bakore abasigaye baraza kuza mubaza ibibazo abandi bahejeje kuvuga okay Mijambo nanje mvuge afishe iriko Chimamanda na Simbizi kandi bafite ibintu byo gukorana abantu bari busy ubareke banze bavuga hageze ibibazo no kurenganya jewe nahamagawe na Genisius please na Genisius nagenda manutse turaza kugaruka mu babazi nagenda manutse okay sawa merci beaucoup sawa merci Chimamanda yaje kamera makosa na Genisius reka nanje mvuge Genius biramusha Chimamanda yaje kamera Chimamanda yaje kamera reka naje mvuge hano ndagomba rimwe na rimwe hari ibintu muzamuratoragura bidakenewe reka uzamurisubira ku bantu reka tuje kuri topic hano hari imvugo zibiri zitariko zirahura
muti kubera iki uyu nimba arika sindi kare kagenyi nimba ari kagenyi ntabwo mbizi kagenda ni ingoma ya ntare rushatsi y'icambara ntama yitwa gutyo kagenda kagenda ubu kagenda avuga ibintu nk'uwize avuga ibintu birimo uguteza imbere igihugu muri rusange avuga ibintu agomba yuko buri munyagihugu wese azamukira rimwe Desire na Simbizi nabo ku ruhande barimwo bavuga nk'abantu bagomba ko tugenda kurima sambari mibirikira tuze kurima mu bitoki mwivu kuko ugiye kumva iyi politiki iri muri Desire ndasema ugiye kumva iyi politiki iri muri Desire nasema vumbi umenga rose isahani y'injya biraheze you see iri propriété d'office umenga rose umuceri atatangura kurima ngo abarundi bose ngo none gerega birakuraba urumva mandi zabo ntago zifise guteza imbere igihugu muri rusange iri problème d'office twebwe rero hano ikintu duhagaze guteza igihugu hamwe muri rusange apana umuntu ngo ari yo muceri acagenda gorora kugura ngo birarangiye nawe dusubize hari ikintu sema vumbi ngomba mubaza yavuze ku by'ubutare sema vumbi uburundi burafise ubutare cyangwa ntabwo bufise ubutare ego burafise ubutare burafise ubutare okay none uyu muzehe hano yavuze ati izo nzahabu nivyo bindi biri muri banki kubera iki batabikoresha ninde yazimweretse uvuze uti yego mwe murafise ubutare ubutare bukora ninde yazimweretse yarakoze okay yarajejwe izo nzahabu nkajewe izo nzahabu je zindaba gute ivyo vyihoze mu byakunaniye ngaho hanyuma ikiregira kabiri ngaha urakunda cyane oya izo nzahabu zo muri banki nasema vumba bihuriye jewe nta banki ndigera nkoramwo okay uyu yarize jewe umviriza ivyo byo kwiga n'ivyo twe twarize okay reka Chimamanda nanje narize ugabo je nize menyati okay reka je gushaka kada ushaka uri cyase jewe hama kubera iki buri gihe oya kida cyapfuye kubera iki buri kintu cyose uvuze ukunda kwibanda ku bwoko buri nta bwoko jenza nta bwoko kabisa akumbeshe jana madame iyo jambere kiryoshe rero vango ya ahantu hose mba ndiko ndavuga madame abayicaye iruhande nubwo kuganekana ingore y'ubwoko kuri ngaha uturi kumwe mureke umviriza jewe nta bwoko nigera nzana ahubwo abantu baba bakeneye guhuvya ukuri mba ndiko ndatanga baca bagomba kwitwaza yuko genda umunyamacakubiri kandi umugore wanje ngo ujya tuba twicaranye niwe muhanuzi wanje mukuru mfise abantu kubera ko mu biganiro byawe by'ushuma numva ushiramo ibintu by'ubwoko ivyo kubishira ku ruhande kugira ngo hano tuganire ibintu byubaka bifadika so rero hano ico twarako duhagaze ko rero hano se bagomba uburundi dushaka yuko buhinduka muri rusangi nitugomba yuko buhinduka ku biryo nk'ivyo uri kurarya ngaho nje tuko turavuga tugomba kubona amabarabara yubatswe tugomba kubona amabarabara yubatswe tugomba kubona internet zikora tugomba kubona ubuvuzi bwiza amashure meza isuku amatara adacika ibintu bigezweho nivyo dushaka nivyo duharanira siko ivyo byose birahari none ngaho ubona ko amatara yaka internet ubona ko ndi direct umugore wanje bajya amafaranga y'igihugu my brother biracika no twabone biracika oya Chimamanda umviriza Chimamanda ibibazo abarundi dufise ni ibibazo by'ubunebwe no kutaba creative no kutamenya byahindutse hama dukora abanebwe nidukora turindira ubuzi ngo leta iduha akazi none leta izoronka ubuzi dukwiza abarundi miliyoni 16 iyo ugiye muri ivyo bintu Nyamerika naho muri Amerika uri nk'aba homeless office kuti
Chimamanda mu minsi yeze wari kwatwereka amavideo iyo ugiye mu bintu by'ubuzi mu minsi yeze iyo ugiye mu bintu by'ubuzi hano ntabwo turiko tuvuga ngo leta bariyo izamura ubuzi iyo abanyagihugu ngaho barose akazi hari uburyo dusaba leta ngo isapotinge karya akazi buriya ugatera imbere hanyuma namwe mukareka kuzana akaryagari ku muntu aba ariko ashikiriza ikibazo ahantu hari ikibazo Chimamanda na Simbizi tuze turacishamo twibuka n'abandi turi kumwe kuri panel tubaha ijambo Randi Promoter sinzi ko twoguha iminota 5 nawe ukagira icyo ushikirije mu kiyago twari turimo murakoze ndabaramukije mwese gake je nitwa Randi Promoter benshi baranzi turazinanye presque bose bakaba dukurikirana ngaho baranzi sasa ikintu cyambere nahereye ko ndabona ko mwagikosoye nari mpagaze ku kintu kivuga yuko twovuga imvugo mbabarira amatwi kubera ko abategetsi kugira umuntu ari ndabo umurongozi nta muntu umwe yigera yihurongozi aba yaratowe n'Imana kuko twese tuba turi abategetsi ariko urumva ntivyakunze twese tuba turi abategetsi ariko ntivyakunze rero tugerageze kandi ubiravye izo mvugo benshi abazikoresha usanga batari mu gihugu usanga bariko baragerageza kuvuga nabi twe natwe tuba duhaba bica bitubabaza bica biturya mu mitwe abarongozi bacu nako baba batagira uko bashoboye kugira twe tubeho neza tuba ja kumuriri please abana kunshiramo Mamanda usubiriye iraye biraza kubiyakavuyo reka mvuge usubiriye irabiyakavuyo none mwako je ndiko mvuga naje ntuje kubera nabonye ko turi mu bintu biri serious tugisha ngene tuvuga ja kumuriri please ja kumuriri Chimamanda ndasubiyemo live biraza kubiyakavuyo usubiriye iyi live yoca yakarega twese tushize ubiyera biraza kubiyakavuyo Sama platform ja kumuriri je na sama platform kandi ama platform akomeye rero ure kunshiramo jewe mvuge no mu rukino iminota nk'ibara yongera iyi minota murayimwongera ndeke yo je mvuge mwe mugwa muvuga mwe musibukuru imbuga ego rero nagerageje kumva ikiyago mwashoboye gukora ni ikiyago ciza ariko kubganje hari ikintu cyama kintangaza igihe cyose abantu batari ngaha mu Burundi nibo usanga kenshi bariko donc bavuga amajambo menshi yo gucafuza igihugu cyabo nkibaza sasa bagiye hanze ubutazogaruka kuba muri ico gihugu nyene kirimo ivyo bibazo konza ta gihugu na kimwe kiburi ngorane canke kiburi bibazo ne muribaza neza yuko gucafuza igihugu canke kuvuga nabi igihugu bizoca bikosori izo ngorane zose muba muvuga mubibaza ko gucafuza igihugu canke kuvuga nabi igihugu canke gucafuza abategetsi kuvuga ibigini mano ubu yaze gusubura ibintu bitajyanye na topic amano pfuma munkorora ibisituri n'iminota yiwiwe ni yiwawe nota yiwiwe ni yiwawe pfuma munkorora ni babambwe Chimamanda reka koresha yiwiwe nabi hamura koresha neza isi topic okay reka tubandane n'ikiganiro cari ca Chimamanda mo na Simbizi ariko yo haje ne mushaka nze nanje mvuga nabo ubutegetsi none murategetsi mvuga nabo ubutegetsi twashaka ibibazo ibibazo bihari Chimamanda urashobora kumijambo iyo turi Bujumbura kagenda urafise iminota 5 murakoze nkuko jewe nabisabye nibaza yuko kuvaho nariko ndavugira nta numwe nigeze ncira mu ijambo ndabasabye rero namwebwe ntimuze kuncira mu ijambo kuko naje nawe naciriyemo so ndashaka kugaruka ku kibazo nari navuze kijanye n'ukungene ubutunzi mu Burundi bukogwa turavye ama réserve d'or tuba dufise mu Burundi hama Simbizi yaciye avuga yuko atama or dufise nico rero nashaka kumwishura ko jewe ndakunda ibintu biba bijanye n'ama action ori yo kuvuga amajambo menshi tukerekana ibikogwa so iyi ni site web mashaka sinzi ko mashaka kunshira kuri ntuze kuri screen kugira abariko baradukurikirana bashobore kubibona neza so iyi ni société de traitement
des terrils d'or au Burundi. So aya mafoto muriko murabona nga iyi ni mine d'or yo mu Burundi aho dusanzwe ducukura ubutaka bw'inzahabu. Nukuvuga ntaho tuja kubusaba muri Kongo, nta hantu na hamwe tuja kugira. Turafise n'ibikoresho bitreta iyo oro tuba dufise. So proposition rero je nako ndavuga nuko mu ma commerce ya capitalisme yo kwisi ubu unye muri 2025 tubayemwo nuko BRB itegerezwa kugira ico bita reserve d'or. Nukuvuga baca bafata iyi oro mubona ngaha baba bariko baracukura bakayikora nk'udutafari turengo d'or niko batwita, bakaca bashirako kashe yerekana l'or de la République du Burundi. C'est-à-dire twebwe rero umukuru w'igihugu cacu iyo agiye kuvugana na Donald Trump kugira asabe les États-Unis amadevise no kuvuga amadolari, kuko nashaka ndababwira yuko kugira ugure igitoro udafise amadolari kwisi nta nahamwe ushobora kugura igitoro. Niyo noti yonyene yemerewe kuguramwo petrole canke igitoro. Nico gituma amadolari ari très important iyo ushaka igitoro mu Burundi. Donc rero umukuru w'igihugu cacu yategezwa kuca agenda kuvugana na les États-Unis kugira baduhe amadolari tuyashange n'ama or tuba dutanze par rapport y'amadevise tuba dukeneye. Dufate ko dukeneye imiliyari 2 z'amadolari, tuca turaba oro ingana n'imiliyari 2 z'amadolari dufise tukazitanga, hama nabo bakaduha 2 milliards de dollars en devise de dollars américains. Hama ayo madevise niyo acagabugwa mu mabanke no mu ma entreprise aba yasavye ayo madevise. Ibitoro bica bigugwa, amabarabara akubakwa, iterambere rikaba, wa munyagihugu utwo yarimye agashobora kutugurisha akatujana i Bujumbura, akatujana hashaka kudutanga hose. Ikibazo gihari nuko ubu unyu munyagihugu ararima muga ntashora kubera iki? Kuko nta miduga ihari iza gutora uwo mwimbu wiwe ngo ije kuwudandaza. Iyo muriko muravuga ibintu bijanye na economy burundaise, ndabasabe mushire mu ubwenge n'urukundo na patriotisme uri yo kuvuga injya ziri ku sahani yawe. C'est vraiment dégueulasse, ntabeshe vraiment, nta n'ubwenge biba birimo, ntabeshe. So iyo mushaka gutahura rero ingene corruption zigenda mu gihugu, nivyo nako ndababwira yuko izi reserve zose d'oro mubona ngaha, izi zose mubona ziri ngaha, nashaka kubabwira yuko abakuru badutwara guhera ku mukuru w'igihugu nibo bariko bariba igihugu, nibo bariko baratuma izi reserve d'or zidashobora kuzana amadevise mu Burundi. Kubera iki? Baca bazishira mu mifuko yabo, baca bazishira mu mada yabo, baca bazishira mu ma business yabo. Iyo rero umuntu ariko arababwira yuko igihugu gipfiriye hejuru nibi aba ariko aravuga, ntimusubire kuza mutubwira ibintu by'ubujuju ngo amasahani ngo yanyaruzuye ngo ivoka ngo igugwa ngo 5 dollars muri États-Unis ngo yindi kagugwa 200 francs Burundi, ngo ça veut dire yuko ngo 5 dollars ngo ingana na 200 francs Burundi. Ça c'est de la bêtise, c'est de l'idiocratie. Sérieusement turakeneye abantu b'ubwenge, apana ko tuza kuvuga ibintu dutunganya ngaanye tuvuga ibintu bidakomeye bitagira umutwe n'amaguru, tugira amahoro. Shakira ku mazosi ndakubaza ikibazo. Merci beaucoup. Ndakubaza ikibazo kimwe. abagabo naba Ama igihugu naco kidafise inzahabu duca kizigisha bigenda gute? Kagenda yishure d'abord. Ndi muri ico gihugu je ndiko mvuga ivy'u Burundi, reka kugumubwira ibindi vy'ikindi gihugu, kandi niyo ngorane mufise umuntu ababwiye ikintu muca mukubona muri Indonesia mu Burundi bakubwiye ko muri Indonesia ntibindaba. no sema vumbi nta ndabona neza yuko ugerageza kwidocumenta. Rindira gato. sema vumbi uri umwana muri iyo site bagurisha ibiro bingahe? Hasohoka amatoni angana gute y'inzahabu ku mwaka? Again ivyo ni berbe itegerezwa kubiraba. Berbe nayo bironka izo nzahabu zica zigenda mu mifuko y'abadutwara. Yes. Hama none igitoro gikoreshwa, imiti ikoreshwa, inkoho zigugwa, imiduga amabarabara agugwa, umviriza
mbega urazi igitigiri c'amadevize igihugu gikenera ega igihugu gikenera mbe abarundi beexport ibintu bingana gute kubera ko mugomba gufata abarundi bagira ibijuju komsi ikintu kimwe bakora sinagushiriyemwo ndiko ndakubaza rindira gato wowe ndumva neza ko wamaze kwigira incabwenge cyane ugomba kwigisha abantu yuko ikintu rindira gato Shimamanda ndaguha umwanya wait ibi ni ibintu bikomeye rindira gato duhana ahantu umwanya kugira umuntu avuge n'uwundi avuge kugira umuntu amasigure ukagenda yagombye kureka muri computer nanjye nshaka kwatsa computer nanjye yo nshaka nari kwatsa computer nakwereka ibindi namba umukuru w'igihugu avuze ati muri Etats-Unis ivoka rigugwa $5 sivyo uno munsi mu Burundi niho hari isi n'importe où wotera urubuto ruramera ndazi neza yuko hariho amavoka menshi Bashimamanda ndazi nawe nuko agomba kugira injiji yovuga neza ndabizi yotemwanya akerekana amavoka yavuye mu Burundi yagiye kuyagura mu murajya mantuzenye mu masoko yahiyo aravuga ati izi voka zaje nga mugabo ingorane zihari nuko ntumenya umuntu azexporta gushika muri Etats-Unis ninde sivyo mugabo wewe ugajushaka kugomba kutwumvisha yuko le seul produit uburundi bwogomba kubaho ni inzahabu gusa mugabo mu gihe ivoka rishobora kuba inzahabu burya umara amasenge urashobora kuba inzahabu urabyumva uno munsi Tanganyika iri inexploité urabyumva mugabo uburundi yari dernier ma president no yavuze yuko je nariko ndakubwira igitorozi reka simbiza amazasigure aracafise imota yiwe turasavye ngurishije ivoka rikanyingiriza amamiliyoni y'amadolari ndagura igitoro mu ncamake ry'avoka ryahindutse iyo nzahabu uri kuranyumvisha kuti ugomba kurimita abarundi ubereka ngo ayo mantuzenye ayo bagira inzahabu ukabibagiza yuko meme n'ivoka ribaye exporte rigugwa $1 erega ivoka intuzenye iyo ico gitoro uri kuravuga ntukigura mu marundi ico dufise ubu Shimamanda yavuze kare ngo ibikorane rindira gato Shimamanda yavuze kare ngo ibikorane ngo muri presidence ngo mu mugambwe ibikorane mu nshera bitegurwa mu marundi amarundi meme no muri Brarudi je narakoranye na Brarudi muri 2019 ibi vya Primusique vyande Brarudi matière premier igenda kurangura hanze irangura devise mugabo ama projet local yo ngakugwa mu marundi arakogwa urabyumva ivyo bintu byo kugomba gufata abantu nk'ibijuju mugomba kubarimita yuko igihugu kitagira inzahabu kidashobora kubaho mu gihe tuzi neza yuko uburundi bufise ibintu vyinshi vyo ku exporta mugabo biri inexploité ugasanga hariho isi y'uburundi hariho imico culture harura amafaranga udufate nk'abantu bashoboye kugira ibintu by'ama web tv harura amafaranga yinjira ya AdSense yinjira mu gihugu nayo ni inzahabu uno musi amakontinu y'uburundi uno musi hari amafaranga menshi yinjira ari YouTube ari Google yarungitse mu Burundi nayo ni inzahabu amakontinu y'uburundi abantu bakende kumenya iby'uburundi ni inzahabu mu zindi inzahabu bavuze inzahabu sajya malengo doro mubona hariho culture iragurishwa ikibaje nkawe kagenda tuye na artiste urazineze ko mu artiste ashobora kwinjiriza amadevize menshi igihugu donc uratangiye kwemera ko mu Burundi yinjiza amafaranga afise abayinzahabu inzahabu jewe mvuga ni cya kintu cyose nshobora ku exporta nkaronka amafaranga atari amarundi y'amafaranga yomereza access kugura ikintu nafise uburundi na president yabivuze ntimunsabe ikintu ntafise mu Burundi nta gitoro gihari mu Burundi nta gitoro twimbura kugira dushobore kwimbura igitoro ni dupambane ibishoboka vyose twinjize amadevize kugira winjize ayo mafaranga wowe niwambwira yuko nzoronka amadevize ariko ngurishije inzahabu kandi nzi neza yuko nshobora kuba umurimyi mwiza w'ibitoki nshobora kumurima mwiza w'ibigori bibaye vyinshi ntakwiza igihugu nkabishora hanze nkaronka amafaranga y'agaciro muri ico gihe vya bigori vya bitoki navyo nibibaye inzahabu ivyo bintu byo kuba kurimita ngo malengo doro ngo muri bebe ivyo n'ubukoroni ivyo byaramaze guta agaciro rindira gatoya akagenda rindira gatoya yaragifise imota yiwe hama ntitwibagire yuko nimba uno munsi ariko haraba ingorane yo kubura amadevize n'igitoro ntitwirengagize yuko hariyo abasabiye igihugu ibihano kandi mu babisabye ibihano ari abantu bamwe bari hanze
urumva rero izo ngwara ntibashake kuzita kugira muri leta ihari uno munsi kuko ibintu byo kusabira ibihano igihugu birahari n'ibyo nabyo mugire icyo mubivuzeko nimo mubeshe muti kubera reka se Mavumbi ndamureka akavideo ngaha gatoya hama cindamureka cyo turavuga ngira ngo ntavyumva ko wowe yumvira ibiryo yumva ivyo kurya n'amavuka yumva ivyo kurya gusa n'amavuka iyo bigugwa n'ingoga utariye ujupfa niyo mpamvu uvuga ibiryo kubera utariye ujupfa ivyo twe twabirenze si turimo ivyo ndabizi okay reka nakore kano kana urasara mu mutwe kubera uri mu buhungiro ngababaye ubuhungiro ngoba mubone intuze aho ni uri mu gihugu araba mu buhungiro mwamone intuze maribona hano se Mavumbi turayibona Chimamanda okay se Mavumbi turayibona ni mu ntuze munyakabiga okay munyakabiga urabona izi nsinga z'amatara ziri hasi bakubesha mu ntuze aho si munyakabiga yakubesha na munyakabiga mitwe ni mu ntuze munyakabiga ni mu ntuze nihe ubuze gute mukanyosha nihe ntahuze nuba aho bita tutazi aho bita no ni mukanyosha niko ndavuga okay urabona iyi foto iyo twavuga tugomba guhindura aha hantu hamaze indwi izi nsinga z'amatara zose zaratibaguritse urahabona ndakubwiye ugende aho bita munyakabiga ugende uvyirabira uyu munsi uze guca ubikamera aho bita ku Karibi munyakabiga ayo manu zingewe ntaho ayo tension nta tension n'icyo munyakabiga ndakubwiye tugomba guhindura apana induru zonye n'amavuka izi nsinga zaho hasura zibona ziriko ndakora guhindura gute urabibona ibi urabibona abakozi baze kubikuraho baraho indwi yose amajambo indwi yose twara telefone na generagiyemo none wakoze iki na telefone baziki cyangwa rungiza amafaranga none wagomba jenge no kubiterwa no telefone bifashije umve nugomba kubihindura gute Chimamanda aho hantu uri kurerekana ni hehe kuko mwose navuze mu Kanyosha nahavuze genius jewe ngaha muhira hariho probox umviriza hariho probox yaciye ngaho iragira accident imena itiyo y'amazi ico nakoze twaciye tuyikoresha amajambo urahita bla bla reka mbivuga urafashe igiungo wa telefone nedafise nimero za pesa turazifise urumva bwabwenge telefone no gukora simbizi mureke mureka shikirize icyumviro ciwe reka meze telefone no gukora reka mvuge telefone ngo 911 okay twege hano tubwizanye kuri Chimamanda reka ubwo bujuje ubanza mureke mpeze yo induru reka twatubana n'ikintu gitize niyo problem imege ngama dusizemo Kwani nk'incabwenge ndakunda kwibagira incabwenge karigenda ntabwo mwari kuyihuza incabwenge yari kiravuga ibinyoma we ni munzi yarahunze yakora umuziki mwiza yarahunze simbizi mureke Chimamanda banza ashikirize icyo kiyozovugize yari umuceri w'imahama umuntu yari umuceri w'imahama nko mutita yari umuntu yari mushiga amavoka ari kigabo reka tuje kutego tuvuga hano so ivyo tyo hano duhagaze ko ni guhindura ibintu murabona nk'iyi foto nahavuze mu Kanyosha aho bita ku mayira abiri agomba bukeye agenda vyishakira iyi foto murabona hano imazindwe ndabibasigura impamvu yaravuze ati none wewe warahamagaye gusa wakoze iki no muri bino bihugu by'abazungu turimo iyo dusanze hariho umuntu agwaye kwibarabara canke yaguye kwibarabara canke amatapi ibintu ze insinga nk'izi z'amatara zikagwa hasi duca duhamagara inomero zabigenewe izo nomero tuzazimenyesha ikibazo cyabaye bagaca baza bakabiterura nico dukora ntabwo ari kuvuga ngo bakoze iki babijejwe ngaha abo bantu babijejwe niwe bari kuza kubikora reka ndabigusigurire banzureke banzuceceke Chimamanda mu mwanya gato reka ndabigusigurire banzuceceke gato nosanga nabyo banzuceceke ndavyerekane mubibone ndabereka ubujuje umugira murabona rero zino nsinga hano hasi ngere zirambaraye indwi yose icyumweru kiraranga ibi byaraguye murabona hano hose izi zirimo amatara izi zirimo amatara ibi bigabo ariko baravuga byishinga ibiryo ntibishobora kuziduza murabona hose byaraguye hasi reka ndabure kindi foto igira kabiri murabona n'ibiti raba ibiti murabona ibi nta n'umuyaga uhari murabona no hose no hejuru ibisinga hose byaraguye hasi abantu baguma babicamo n'imodoka byarase ariko zihaca ngaha nta n'umagenda kubikora bino rero nivyo ndiko ndababwira yuko tugomba guhinyanyura
ibihinyanyiro si ibiryo n'amavoka Chimamanda icyo twebwe dukora ni ukubiba Chimamanda mukore apana uko muguma mubirangarika ngaho muriko murakora umviriza wewe mu gihugu bamwo uratanga amakori urabaza ati abarundi n'abarundi bangahe batanga amakori ku buryo umva nk'ubu nka wewe sivyo hari itegeko muri ico gihugu cyawe urazi neza amafaranga sindagucira mu ijambo hari umuntu avuze yuko izo foto ko ari zo muri 2020 rero barabesha oya ntaco mugabo na hari zo muri 2020 na hari zo muri 2020 reka ndamusigurire yuko Burundi na Amerika bidasa mu Burundi muri Amerika ubuzi bwose ukora buba buri controle sivyo ubuzi neza namba ukorera $2,200 ubuzi ati ibi $2,200 aya leta naya ayigihugu naya mugabo mu Burundi ama fraude fiscale ni menshi sivyo abo banyagihugu nyine ubwo ko baba mu kanyosha urababaza ati wewe gutanga ikori ryari ni ikori ryagataka ni bya leta mani baratanga wowe uba mu Burundi Chimamanda je nakora nta ikori kangahe jewe ugomba nibeshe reka ndakwereka nibeshe ze kuma ijambo nishure umukuru wa jewe tukore iminota 5 hari abantu bashaka kugenda bafite icyo bashaka gutangura kubabaza tuze turaha uwo muntu umwe azaraduga kuri pano agashikiriza ikibazo simbizi kagenda na Chimamanda mukagira icyo nashaka kubanza kumwishura imbere yuko mutanga ijambo ku bandi bantu okay simbizi ufite iminota 5 Tega hezi shumbiro cyane no kuri please ni mume ntangu no muto kwa Chimamanda prem hama mumbaze sivyo Chimamanda arafata akabona ubuzima bayemo muri Amerika ingene amategeko ari structure ingene naho woba udandaza imbombo kwibarabara canke ugurisha ibagiya ubuzi neza ati imisoro ya leta ni mugabo abarundi benshi babayeho badatanga imisoro niyo habaye itegeko ry'imisoro baca batera induru urabyumva ati wayanga urumva ngo leta ngo amakori ngo gutondeka amakori nta makori abarundi batanga none wewe ugaca usanga igihugu bamwo kirafise ingene amakori atangwa muri ico gihe uzi neza ko utanga imisoro ikintu cyose uzosaba unuwa telefone namba ari 911 uzobona uzi neza ko bifitiye te droit 100% kubera hari amafaranga usanzwe no mwiyasho yawe mugabo no munsi la majorité y'abarundi amafaranga bayahembwa meame nta na hamwe aca na leta ntiyabona na obere ntiyabona hama wewe uri muri Amerika kubera ubona ingene uri kurakora ugacibaza yuko ukubayeho muri Amerika no mu Burundi bimeze je namasemera mu ma interview mu ma emission amanda bivuga